abagore narenze ko muza kumpezagira cyangwa ndiko ndabakomeretsa sindiko ndigisha Yesu atufashe cyane gose. Hallelujah. 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 Nama nabivuze hari abantu batazi kuvugisha neza abagore babo. Iyo ari karavugana nakandi gakobwa bane ego namahoro ni impore umeze neza. Mugabo yagera muhira. We mama runaka neruka. Ni gukankama ibintu byose. Mugabo yagera hajya akatagabanya ibiro akacavuga neza bukebuke. Umugabo wawe atahora kuvugisha neza uyu munsi Imana imworoshe akuvugisha neza mu izina rya Yesu. Nta wundi muntu ukwiye kubaha gusumba uko wubaha umugabo wawe. Wa mugore we should honor. Kujya wumva ko ubaha uwundi, you should honor your husband. Ni Imana is your Lord. You should honor and submit. Narababwiye igituma abakoga benshi mwumve kino kintu. Buriya umukoga wese ari muri pouvoir biramugora cyane kubaka, biranamugora kurongorwa. Uyugire ubuntu Imana ikaguhezagira. Hari ibintu bishika kuri bitatu bishobora gutuma umukoga ni byinshi ariko reka ndabivuge ateba kurongorwa. Icambere abakoga bafite amafaranga bamba bategura kurongorwa, because money brings power. Uguma wumva umenga hari ubushobozi, hari inguvu runaka ufise. Uzoguma wumva ngo sishaka kwa controller, niyaza arashaka kunganza, kandi amafaranga yawe ntashobora kwemera kuca bugufi. Uguma wumva ko ufise amafaranga. Abahungu bakaza bakakuresha ngo akagahungu k'amafuti reka agahungu k'amanyaga, agahungu kirabura, agahungu kagufi, agahungu kadafite amafaranga. Money will raise your power. Uzoguma wumva ko ukeneye abanyamafaranga bagenzi bawe, kandi abanyamafaranga umugabo akunda icubahiro. Umugabo nawe azoshaka kuca bugufi. You humble yourself. Nawe kubera amafaranga yakudugije ibeyi wumva yuko udashobora guca bugufi. Uzura abakobwa bafite amafaranga benshi barateba kurongorwa. Baza kuvyibuka mu myaka y'ubutamakazi bageze muri za 30 atatangura kumva ariko uzi ko ushobora guca ntararonka kandi reka ntume ndondera uwuntera indabasi. Kubera iki? Nabo bazobabona yamaze gusaza, abahungu bace bamwiyoza bamureke. Ikindi naco umukobwa iyo agiye mu bushobozi bwinshi cyane bwo gukoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso, akagira ingabire zikomeye, ntagire ubwenge bwo kwicisha bugufi, uyo ntashobora kurongorwa. That will not be married. Kuko uzoguma ubona ubuhungu bwose umengana ubunyantegenge yawe, kandi wewe mwijoro ni keke kataka yakoto rakeke kuvuga mu ndimi gusa. And then nawe uzoguma ushaka umunyamavuta wo ku rwego rwo hejuru, kandi abanyamavuta ni bake, kandi bahari ntibazogukunda. Uzoguma ushaka muri mu rugero rumwe. Umurojeta abahungu chef umurongozi wa korale arakurongoye ngo ekaje sinoreshwa n'urongoye korale. Zosiri wanyu don'ts. Yesu natufashe cyane gose. Kubira ibere rigihagaze rindira uko imyaka igenda, riguma ryururuka. Uzoshiramo sutiye byange kifata, wishizemo ikipinda. Usige fondote yanke gufata kubera hajemo iminkanyari, hajemo imirongo. Imyaka ntinyegezwa. Gabanya ibiciro.
Imana idufashe cyane. Haleluya. Simvuze ngo wisuzuguze wikengereze ugire gute, no, just be easy, icishe bugufi, oroha. Ngiye kuja ku kindi, ikindi naco ako mwakumvise. Apana kuca muko, sivuze ngo mwikengere mwisuzugure, mutegereza kwiyubahisha of course. Mugabo imyaka izoguhenda umubona ari uri kuri ugezweho. Ni jewe umwana wo mu gisagara, ni twebwe dushushe, ni twebwe tugezweho. Iyo turenganye barahamagara, uko iminsi igenda bazogutera baraba hirya, uzosengera uguhamagara atagishobora kuguhamagara. We gabanya ibiciro. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Sinzi ngo hari abandi barindiriye Imana yababwiye abafiance b'abazungu ko bazorongorwa n'abazungu, abandi n'abazorongora abazungu. I don't know. Ngira mweza ati bandanye urindire, keep on waiting. This is another thing. You have to be proud. Utegerezwa kuba fier. Y'umuvyeyi wawe imhemu. You have to be proud. Nimba kino kintu tarakigira biratuma utakaza umugabane wawe. You have to be proud of your motherland. Ikibanza cyawe, amavuko yawe. Ariko no hambavu y'ibyo, you have to be proud. Ikintu cyose kikwerekeye Imana yaguhaye, utegerezwa kukinezererwa no kucishimira. Ikindi naco ngiyeko, you need to be proud. Utegerezwa kuba proud y'umuvyeyi wawe w'imhemu. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Ikintu cyose udashobora kwerekana imbere y'abantu mugihe bakikubajije, ntago uraba fier yacu. Kandi nk'umuvyeyi w'imhemu ho, mugihe bashobora kukubaza ngo umuvyeyi wawe w'imhemu ninde, ntumwerekane, ufise amahirwe makeya cyane gose yuko amavuta yiwe ashobora kugukorera. You have very few. Sinshobora kureka kwibabwira. I'm teaching you. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Kuko harimo inkomezi mu kwemera no mu kwizera amavuta akorera mu muvyeyi w'imhemu. Biciye mu kwitega byonyene no kwizera icyo Imana ishobora kumukoreramo, byonyene harimo ubushobozi n'inkomezi n'ibisubizo byinshi cyane gose. Ariko uyu munsi nimba utari proud, nimba utari fier, urafise ikibazo gikomeye cyane gose. Imana ihindura ibyumviro byawe. Umuvyeyi w'imhemu akora ibintu bikomeye mbere n'iby'umuvyeyi w'umubiri hamwe na hamwe adashobora gukora. Kubera umuvyeyi w'umubiri yarakuvyaye, arakurera, arakugeza mu myaka 20 na hari imyaka adashobora kubandanya kurera. Avuga ne toka we, zishobora kuguma ndaguhereza ndakugaburira we. Mugabo umuvyeyi w'imhemu arakurera, akakugaburira iby'ubugingo imyaka 10, 30, 40, 50, akanagufasha kuba umuryango kwinjiza mu ijuru imyaka y'ubuzima bwawe bwose, akagukura kw'imivumo yose wavumwe, akagufasha gutungana no kwezwa, akagufasha kugera kure, akagufasha kubandanya. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Then you have to be proud of a spiritual fatherling. Tegerezwa kuba fier y'uburezi bw'imhemu. Nimba winjira muri kino kibanza utari fier y'umuvyeyi w'imhemu muri kino kibanza, umviriza ndakubarira, ushobora kuguma ubona abandi baheza kigo bashinga intaye bahindurirwa amateka ubuzima buhinduka, mugabo wewe ugume wicaye hahandi wisite.
your life will not change, because nta yandi mavuta akorera ngaha, na mavuta dukoresha. Ntabwo mukoresha amavuta y'umusenzi n'umwe hano, ntabwo mukoresha amavuta y'umwarimu n'umwe hano. Amavuta ava hejuru ku mubyeyi w'imwemu, here in this place, niyo acuncubuka agakwira kuri bose. Tubaye abanyantege nke nta numwe yosengera umuntu ngo hano bigende neza. It cannot be. Man, dufashe cyane gose. Sengera abantu atari ikiwawe, igikorwa cyo bwitangira runaka atari ikiwawe. Ntihakagira umuntu n'umwe atuma yumva kutakwiriye, atuma yumva kutabereye. Hagarara mu mugabane wawe, aho nyene, aho nyene, aho nyene. Ni Imana izogwezagirira. Imbwa imwe yajanye n'umuhizi guhiga. Bagiye guhiga, babona kaga koko gafise amahwa. Hari udukoko dufise amahwa acumitana cyane ku buryo tuguteye amahwa umwanya wose, kandi ajya amahwa arimwo n'ubumara. Yinjiye mu mubiri, amahwa acagucumita kandi asongoye kandi afise ingufu. Imbwa ikibona umuhiza kirabwa ni nyaruka, genda ucakire, genda ufate intumbero yawe. Tuje guhiga, kandi umuhigo turawubonye, niyo ntumbero yawe. Ariko umuhiga abonye urimwo iki, ufise amahwa, imbwa iriruka yibaza ngo ni nyamisanzwe. Ikimara kwishikira, kaga koko gaca gatera amahwa. Amahwa yambwa iragacumita, yambwa yamahwa acumita imbwa. Imbwa iravuga ngo sinshobora kureka intumbero, sinshobora kureka umuhigo wanje. Wa muhizi aguma abwira yambwa, bandanya, aho nyene hari umusonga, mukanya harava umusokoro. Aho nyene hari uburibwe, mukanya harava umusoso. Aho nyene hari ububabare, aho nyene hari amajambo, aho nyene hari ukuribwa, mukanya harava umunezero. Yambwa yumvise yuko ahariko harava umusonga, haza kuva umusokoro, ikirirengagiza ububabare bwariko burava mu mahwa. Irafata kaga koko, irakazanira umuhigi. Umuhigi acarabaga, arayihereza inyama, arayihereza n'amagufi irajya. Naho mu ntumbero yawe ubona hari imisonga myinshi, ubona hari umuruho mwinshi, ubona harimo kunanigwa, ubona harimo ibisana intege, bandanya, ntucike intege, niwihebure. Naho hariko harava umusonga, aho nyene hazova umusokoro. Ariko ntawo komera Imana amashi menshi. Naho hariko harava umusonga, hazova umusokoro. Bandanya ku ntumbero yawe gusa, bandanya intumbero yawe. Yesu nadufashe cyane gose. Umugisha munini ya wose utekeye mu mahwa, wamutekeye mu mahwa, ntabwo ushobora kugenda kuwushikira uko nyene. Hari amahwa gucumita, ariko iyo uciye ukurayo ukuboko ntabwo ushobora kuwutora. Ariko iyo wemeye ugatonekara, ukemera ukababara, ugacisha mu kuboko, ugacisha mu kuboko, ugatabuka ukababara, ukaribwa, ugasokora, uranezererwa. Kandi uravuga ni nakomeretse, ariko Yesu nadufashe cyane gose. Hallelujah. Dusomere igitabo cyo gucura intimba, igice cya 5 ku murongo waho wa 5 kugeza ku 7. Naboti, Jezebeli umugore wa Ahabu, aragenda arabura umugabo we, aramubwira ni mugabo wanje kubera iki ubabaye? Acaragenda aramubwira zose Jezebeli uko byagenze ko Naboti yamwimye ikibanza. Hanyuma Jezebeli acarondera abantu bazi kwisonzesha, baroga. Uzi ko n'abarozi bisonzesha? Abarozi
arondera abantu babi, arondera bazi kuroga, arondera bamugirira nabi, acarabazana kugira ngo bagende kugirira nabi Naboti kubera ko yanse gutanga umugabane wiwe. Inama zose ziriko zirakorwa mu isi y'umwijima kugira ngo ziyague umugabane wawe. Inama zo muri kahise, inama zo mu miryango, inama z'abarozi, inama z'abapfumu, Imana iziburizemwo, Imana iziburizemwo, Imana izihagarike, Imana izamura inkomezi. Abizera bari hehe? Inama zo kugutwara umugabane, inama zo kugutwara erekwa, inama zo kugutwara amasezerano, Imana izihagarike, Imana izihagarike mu izina. Arabarondera kugira ngo bashobore kumugirira nabi. Ariko dusomye hepfo gatoya, ijambo ry'Imana ryongera riragaruka riza kumuvugishwa n'Imana. Aragenda aramubwira, umuvugishwa n'Imana Elisa acagenda abwira Yezebeli, abwira na Ahabu. Aravuga ngo Ahabu, kubera yuko wirutse inyuma y'umugaragu wanje, umukozi wanje yitwa Ahabu, nanje nzotuma hariho kwicuza kuzoba kuzwa bwawe. Hanyuma Elisa atayongera aravugishwa, abwira Ahabu, abwira Yezebeli. Aravuga na Yezebeli, ahimbwa zarigate amaraso ya Ahabu, niho nawe zizorigatira iwawe. Yezebeli uzorya n'imbwa mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese yatumye utakaza umugisha, abarozi bose batumye utakaza umugisha, inama zose zishaka kutakaza intumbero, abadimoni bose bashaka kutakaza intumbero, Imana irekura ubushobozi bwo kubahagarika, Imana irekura inkomezi zo kubahagarika. Impemu mbi za Yezebeli zigomba kukunyaga umugabane wawe, Imana izihagarike mu izina rya Yesu. Impemu mbi z'abapfumu zigomba kunyaga umugabane wawe, Imana izihagarike, Imana izihagarike, Imana izihagarike, Imana izihagarike. Ndumva hari inama z'abadayimoni Imana igiye guhagarika uyu munsi. Abizera bari hehe? Batere haleluya, ongera utere haleluya. Wa mukobwa we, impemu mbi zashaka kutarongorwa, Imana izihagarike. Wa mugore we, impemu mbi zashaka kutagera ku ntumbero, Imana izihagarike. Wa mugabo we, abarozi bagomba kurwanya ntugere ku ntumbero, Imana izibahagarike. Abagomba gufata intumbero yawe, abafashe umugisha wawe, Imana ibahagarike. Imana ibageze ku ntumbero, 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 Imana ibageze ku ntumbero. Ntihakagire ikintu na kimwe gihagarika intumbero ya mu izina rya Yesu Kristo. Abaza bakwiyorobekako bagomba guhagarika intumbero yawe, Imana ibahagarike mu izina rya Yesu Kristo. Abarozi bariko baryama barara bataryamye ijoro ryose, barondera imiti yo kukuroga, barondera imiti yo kukubyimbisha amaguru, barondera imiti yo kukuryamika mu gitanda, barondera imiti yo kuboha ibiganza vyawe, kugira ngo bagutere ingwara ugume mu gitanda. Imana ibaka inkomezi, Imana ibaka ubushobozi, Imana ibaka imbaraga. Umuntu wese ariko araguteranya kugira ngo bakwirukane mu kazi, kugira ngo ntugere ku ntumbero yawe, Imana imuhagarike, Imana imukura imbere yawe. Utegerezwa kugera ku ntumbero yawe, utegerezwa kugera ku ntumbero yawe, intumbero yo kugororoka, intumbero yo gukorera Imana, intumbero yo gutungana, intumbero yo kuvuga ubutumwa bwiza, intumbero yo guhezagira umuryango wawe, intumbero yo kwaguka. Abizera duhaguruke dutere haleluya, tera haleluya, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Dusomere gato hajya nyene igitabo cyo gucura inimba ibice 5 umurongo wa 5.
turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Abaduhiga batuguye ku gakano turarushe. Abaduhiga batuguye ku gakano turarushe. Nitugira akito ko kuruhuka. Nitugira gahengwe ko kuruhuka. Twakomeye amashi abanyegiputa. Twakomeye amashi abanyegiputa. N'abashuri kugira ngo turonke utwo kurya two kwisama. N'abashuri kugira ngo turonke utwo kurya two kwisama. Umurongo w'indwi. Badata bakoze ibyaha kandi ntibakiriho. Natwe twasubiweko n'ibigabitanyo byabo. Abagurano nibo basigaye batuganza. Dio nta uriho wo kurokora wo kuturokora watugobotore mu maboko yawe. Naho wogeza ngaho aba bansi bacu batuye ku gakano nta kanya ko kuruhuka baduwa nta gahembo. Badata bakoze ibyaha. Hari ibyaha basogokuru bacu abo dukomoka ko abavyeyi bacu bakoze baca bubaka ibicaniro vya karande biraduherekeza biradukurikira. Uyu munsi turiko turaba victime ya karande twasanzeyo mu miryango n'ibicaniro twasanzeyo mu miryango. Bamwe birababuza kugera ku ntumbero, bamwe birababuza kurongorwa, abandi babuza kongora, abandi birababuza gutunga, abandi birababuza kugera kure, abandi birababuza amahoro mu ngo, abandi birababuza kwaguka, abandi birababuza kwiga, abandi birababuza kurengana, abandi birababuza gutera intambwe. Izina rya Yesu Kristo ikintu cyose cyashinzwe kugira ngo kigushise intumbero Imana igikura imbere yawe. Nimba waremeye kuba umutunzi utegerezwa kuba umutunzi. Nimba waremeye kuba umunyamafaranga abadayimoni ntibazohagarika, abarozi ntibazobihagarika, ikuzimu ntibazobihagarika. Satani ntazokoresha umugabo wawe, Satani ntazokoresha umugore wawe mu kuba igikoresho cyo guhagarika intumbero yawe, mu gisingo cyo kuba igikoresho cyo kuguhagarika. Azoba igikoresho kigufata ukuboko, azoba igikoresho kigusutena. Umuntu wese ari ngaha afise umugabo atamutahura kandi atamushigikira, uyu munsi Imana imuhindure. Niyataha muhira atangure kumufata neza, atangure gutahura ubuzima bwiwe, atangure gushigikira iyerekwa ryiwe kugira ngo agere kure icyo Imana yakuremeye, intumbero Imana yakuremeye kugira ngo usobore kuyigeramwo. Nimba hari ikintu kiriko kirahagarika intumbero yawe, Imana inyuranye iminsi n'ibihe ikugeze ku ntumbero yawe. Imana ikugeze ku ntumbero yawe. Hari abantu Imana igiye kugeza ku ntumbero, hari abantu Imana igiye gusisa ku ntumbero. Tela haleluya. Ukumva amajambo yiwe arimo kundi kuntu. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Ingabire yawe Imana yaguhaye kizokugurira imiryango yo kwinjira mu migisha, ariko karaktere yawe nizotuma uguma indani y'imiryango Imana yakugururiye y'umugisha. Niba wabura karaktere nziza, ivyo Imana yaguhaye bizotuma bidashobora kugenda nk'uko byari kugenda. Ariko karaktere yawe, eso yawe tegerezwa kuba umwizigirwa. You have to know how to talk. Tegerezwa kumenya kuvuga. Sinibaza ko hari umuhungu yonezererwa no kuresha umukobwa atazi kuvuga neza. Ururimi rwiwe rurimo ubusutwa n'udusaku. Hari abakobwa bavugira hejuru tutuze. Ni nyoni ya gasuku atanguye kuvuga, aravuga no stop, ntahagarika stress. Know how to speak, submit, menya kuvuga. Kubera hari umuntu azoraba tone arangaje yawe avuga ni uyu muntu sinomushira kuri service yanjye, ntazomenya kwakira abantu neza ngo abaheke. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Ejo bundi naragiye kugura ahantu ikintu, ninjiye umuntu ndamubaza ngo iki kintu nangahe, arambwira. Ndabaza n'ikintu, arambwira ati arambwira ngo uragura cyangwa uri kuragora.
nimba gura ugure, nimba udashaka kugura genda, kandi si ibyiwiwe n'umukozi. None umva atari karagirira nabi uwamuhaye akazi, asanze ndi nk'umuntu yaje gupima uwo mukozi we akazi yari akabuze. Imana ivaze cyane gose. Menya uko wakira abantu, know how to talk with people. Menya uko uvugana n'abantu. Hari abantu badashika ku ntumbero zabo kubera kutagira ubwenge bwo kuvugana n'umuntu. Nta muntu nishirako, nta muntu nisemba, nimba udashaka genda mbisa siyo wari untunze. Ushobora kwicisha bugufi n'umuntu yari yagukengereye, yagusuzwe, yagufashe nabi, ariko kubera kwicisha bugufi kw'iminsi genda ugasanga wa wundi nyene niwe Imana ikoresheje nko kuba umugisha. Umva, n'umusazi n'ikijuju Imana yo gukoresha kikaba umugisha kuri wewe. So you have to know, utegeza kumenya kubana n'abantu bose. Uri umukobwa ho udafise imvugo yiyoroheje nk'iy'abakobwa, ndaguhebuje. Uzogumubona abahungu bakoresha bagenda kubera kuko muvuganye urabatera ubwoba. You have to know how to talk. Imana dufashe cyane gose. Uri umuhungu utegeza kumenya ukuntu uvuga, uri umuntu w'umugabo utegeza kumenya ukuntu uvuga, kamenya uko uvugana n'abantu, kamenya uko wakira abantu. Hari umuntu ushobora kumva imvugo yiwe n'ibintu byonyine avuga bwa naveho, kandi ukamwegezayo ku ruhande bukebuke, ugasanga handi yari kugera ku ntumbero yiwe neza, mugabo kubera kutamenya kuganira neza, kutamenya kuvuga neza, ugasanga ntaronse kijya kibanza. Icishe bugufi, yorosha. Bibaye ngombwa kusuzugurwa kugira ngo ugere ku ntumbero yawe, emesuzugurwe. Bibaye ngombwa kukengereka kugira ngo ushike ku ntumbero yawe, emera bagukengere. Ni wandi ku ntumbero yawe bazokubaha, ntibazobandanya kugukengera mu gihe washitse mu ntumbero yawe, nibishoboka. Yesu natufashe cyane. Haleluya, haleluya. Reka gushaka guforsa icubahiro hakiri kare. Don't force it. Reka gushaka abantu bakubaha hakiri kare. Wewe bamo mwizigiko, genda murongo w'Imana. Niba bo mwizigiko, abantu bazokuba. Niwagera ku ntumbero yawe, bazokwita boss, bazokwita mabuja, bazokwita nyakubahwa, bazokuba. None umuntu mu rugo rwawe, umuntu agusanze mu rugo mu nzi wawe, aje kugusaba indawe cyangwa kugusaba service no cyakazi nawe, ntakwita nyakubahwa. Sivyo? Tugiye kurangiza, dufata umwanya wo gusenga. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Imana rero ikumfashiriza. Ndazi yuko hari Imana igiye gukora ku buzima bw'umuntu kugira ngo ashike mu ntumbero yiwe.